Ladies and gentlemen, I give you greetings. Good morning. Mwaramutse abakunzi bacu kuri Agaciro Media, twizere ko muri fresh sana. Mana ahantu turi ni mu Gahinga, donc turiko turakorerayo. Yes, ndababwira ko ngarutse Bujumbura ndi kano kanya ndi Imatana i Bururi. Tuzoje tugira live ku rubuga rwa Facebook cyangwa YouTube, tuzohitamo hamwe tudadusangira n'abakunzi bacu agafanta. Mutambo cyo mwemereye nuko naho sobetse kuri mu bigogo bene ibi. Yeah, okay, ico nababwira rero nuko ikindi ngarutse Bujumbura bandi ko tuzogira live kugira ngo dutere intege bamwe n'ibindi. Nzona bereke ikiganiro aho Agaciro Media twagendeye, twayagishije bamwe mu bantu bashinze ihinguriro mu Burundi. Ni ihinguriro bagenzi, ndabwira ko biteye ubwoba ko naje natangaye. Ni ihinguriro rihingura impuzu mu gihugu cy'u Burundi. Washaka riri mu ntara ya Ngozi, niri no ku mugwa mukuru wa Ngozi, riri mu mitumba. Eko nababwira ko risumba Afritextile, ishobora kuba yahoze yitwa Kotebu, kubera ko rihingura impuzu nyinshi kandi ziri ku rwego mpuzamakungu. Yes, reka ndabwire ko vuba cyane ndaje. See you.